Muri iyi video tugiye kurabira hamwe inyifato zitatu zituma abantu bakugirira icizere ndetse bakakubaha. Uhora wibaza ikibazo kubera iki umuperezida agishika ku butegetsi usanga abantu bamufitiye icizere bamwubaha, ariko ibihe bigenda ni nako abo bantu bagenda baramutakariza icizere, ni nako abantu bagenda baragabanuka. Nawewe uzobibona rimwe na rimwe kubera inyifato yawe. Uzinjira muri societe runaka cyangwa mu mugwi runaka, ucinjira uzosanga abantu bakwizeye bagufitiye icizere ndetse bakubaha, ariko uko uzogenda ubamaramo iminsi ni nako icizere cyawe n'icubahiro bizogenda bigabanuka. Ni kubera yuko hariho ibintu wirengagije ngiye kukubwira muri iyi video. Ikintu cyambere ni ubwoba bwo kuraba umuntu mu maso. Rimwe na rimwe uzobona iyo uriko uravugira mu bantu benshi canke uriko uravugana umuntu yunamitse umutwe cyangwa afise ubwoba bwo kuraba public, ubwoba bwo kuvugana n'uwo muntu, kubera yuko rimwe na rimwe amaso ni idirisha ry'umushaha. Ibikurimwo indani mu mutima wawe biserukira mu maso hawe. Uburyo bwiza rero bwo kwikonekta n'abandi ni kuraba umuntu mu maso. Yo rero muriko muravugana n'umuntu kutamuraba mu maso, amaso mu yandi, rimwe na rimwe bisigura yuko atacizere wifitiye muri wewe, kandi bigasigura yuko umutinya canke uriko uramubesha, canke muri wewe mu vy'ukuri hariho ikintu unyegeje. Rimwe na rimwe uzosanga mu gihe umuntu mengo arakusha icubahiro mu kumwegera canke mu kuvugana nawe uricisha bugufi, werekanye ikimenyetso yuko uwo muntu akudomina, akutsinda, ndetse icizere cawe na valere zawe muri wewe ntizihari, ahubwo hariho uburyo ubahamwo umuntu utamutinye mugenzi. Ari nayo rimwe na rimwe iyo wipfuza kogumanta charismatique yawe, basi nuhere aha mu gahanga, ejo uzosanga warebye umuntu. Ikindi kintu kigira kabiri conona icizere n'icubahiro byawe ku bandi bantu ni kubesha. Uri perezida, uri ministre runaka, uri umuntu usanzwe, wemereye ikintu umuntu, wemeye iki yuko uzogikora iki kiringo, ariko ntiwabikoze. Mu vy'ukuri ukiza kubera yuko uba ugifise discours imeze neza, ndetse rimwe na rimwe ugashiramwo ingufu, uzosanga abantu bagukunda, bakubaha. Nimba uri ministre, ni waba uri umuntu asanzwe nahone, ukaba wavuga n'umuntu ikintu kamubwira ati mu vy'ukuri iki kintu nzogikora mu mwanya uyu n'uyu, ariko ntugikore, rimwe na rimwe uwo muntu azokubona nk'umuntu abesha, kandi icizere kizogabanuka n'icubahiro kizogabanuka. Rimwe na rimwe kwigirira icizere cyangwa être charismatique mu by'ukuri ni confiance, ni kwigirira icizere. Kwigirira icizere naho c'est la base de restaurer le reste, yuko hariho engagement ukora ugana ku bandi. Mu by'ukuri niki ukorera abandi, ubikora mu bwahe, ndetse abo bantu barakwizigiye neza na neza yuko ibyo ubakorera, ibyo ubabwira hari ukuri. Yes, nibyo aba ari ukuri, uriko uraduza icizere n'icubahiro mu bantu, kubera yuko ufitiwe icizere n'abandi bantu nabo nyene bazokubaha. Ikindi kintu kigira ni kuvuganira mu masinye. Rimwe na rimwe uzobona umuntu ariko arakoresha amasinye mu kuvuga. Umuhungu n'umukobwa iyo bari kumwe, bimwe bitwa ngo ni kureshanya, uzosanga rimwe na rimwe umukobwa yiyahisha utwatsi, atseta amaguru, ndetse yunamika umutwe. Rimwe na rimwe byerekana yuko hariho ikintu muri wewe kitagenda neza. Rero uzocunge uburyo witwara, uburyo uvuga, uburyo ukora amasinye, uburyo unyiganga. Mu vy'ukuri hariho communication, hariho imvugo biriko biratanga ku bantu bari hanze. Ari nayo mpamvu uduze icizere n'icubahiro, umenya uburyo witwara, umenya uburyo uvuga na comportement yawe, ndetse abagukikuje bakavuga ati hajya yashatse kudubwira iki. N'akarorero ugize ngo cyangwa ukagira ngo
cyangwa ukagira ngo mu by'ukuri uba uvuze ariko ni wasohoye ijambo mu kanwa. Hariho n'ibindi bimenyetso byinshi nk'uku cyangwa ibindi cyangwa uku. Hariho ibimenyetso byinshi mu by'ukuri niyo udasohoye ijambo biba bivuze. Raba rero uburyo uriko uritwara mu bantu. N'ubwahe buryo mu by'ukuri ni kuhe kuntu uriko uritwara mu bantu. Ikigira kane ni kuvuga cyane. Imana yaduhaye amatwi abiri n'umunwa umwe ushobore kubikoresha neza. Ari nayo mpamvu ukwiriye kumviriza byinshi ariko ukavuga bikenya. Rimwe na rimwe si byiza yuko ahariho hose uvuga mu cyaricyo cyose ukivugamwo. Rimwe na rimwe ni byiza yuko ucereze. Hariho umwanya uhabwa ijambo abantu bose bakagutega amatwi kubera yuko ibyo ushikirije wabyiyumviye n'amatwi yawe ukabitekereza ko ukavuga ijambo warobanuye wasukuye. Abantu bazokugira icyizere ndetse bakubahe. Si byiza yuko rero ugenda uraparurota uko ubyumva ariko uvuga uko ushaka kuvuga ariko uvuga no, si byiza. Vuga makenya wiyumviriye ko bizotuma icyizere n'icubahiro anverere zotere bigenda. Rero abantu uzosanga bariko baravuga uko babayeho ku marezo sosio. Jefisi imodoka fise amaheranganuku fise umukunzi uyu fise ibi nibi. Mu by'ukuri ukamera nk'igitabo abantu bariko barasoma. Mbega iyo jewe fashe igitabo nkagisoma cyose hanyuma mu nyuma tukazohura ukambara mugenzi ndafise igitabo urashobora kugisoma. Muri ico gihe nzokubwira ati no, ico naragisomye kandi narakimaze. Ni nayo mpamvu nawewe iyo buri muntu wese mubwira ibyawe jemeze uku bayeho uku mu by'ukuri baragera yaho bakumenya uwo uri wese. Nubora usuzugura ariko kandi gisambura icyizere n'icubahiro byawe ku bandi bantu. Ni ukutumvirizanya abandi ubwitonzi. Rimwe na rimwe uzobona umuntu ariko aravuga ukabona ubundi arasimbiyemo aravuze ataranaheza ariko kandi cya gihe umuntu aba akeneye ko umwumviriza kurusha kuvuga. Ico gihe ni wakora ikosa ugatangira kuvuga menshi nakubwiye ibi nibi no suko. Iyo umuntu akwituye iyo uriko urumviriza abantu ni byiza yuko kubatega amatwi bizoguha kwikonsantra. Umaze kubumviriza neza bizogufasha kubabaza ibibazo no kubaha inyishu bakeneye. Kuri ico gihe haba ku telefone haba mu kiyago mubonanye azokwifuza yuko mwokongera kubonana mukaganira ubundi munsi. Uri mu rukundo, uri umutegetsi runaka, urongoye umugwi runaka, wifuza kubakwa no kugirirwa icyizere nuko wumviriza abandi ukabishurana ubugwaneza ndetse buri kibazo cyose gutanga inyishu ibereye. Ariko iyo bavuze nawe ukavuga mu by'ukuri trop de parole tilagisyo. Iyo habaye amajambo menshi yica igikorwa. Ari nayo mpamvu utegerezwa kumvirizanya ubwitonzi ariko ukishura make. Rimwe na rimwe narifise umugenzi iyo twaba turiko turafungura nkaba ndiko ndaraba telefone yarambwira ati mugenzi je ntabwo ari uko nteye. Igihe ndiko ndafungura mba ndiko ndafungura, igihe naho ndi kwi telefone mba ndi kwi telefone. Umudirecteur nawe wacu yatubwiye ngo baho wari kuba nico wari kuhabera n'umwanya wari kuhabera. Si byiza yuko iyo muriko muraganira n'umuntu ugenda kwi telefone papa uri mu muryango uriko uravugana n'umusheri wawe, uriko uravugana n'umuntu runaka wicubahiro ndetse uriko uravugana n'umuntu yakwituye ugasanga uri kwi telefone. Uzomenye yuko uwo muntu azobona yuko atacizere wamugiriye, atacubahiro wamuhaye ndetse atagaci. Mu by'ukuri nawe icizere cyawe kizogabanuka, azokugabanurira icizere. Ikintu kigira gatandatu boneka buri kanya. Mu by'ukuri ufise umukunzi wawe kuwa mbere aragutelefone sheri turashobora kubonana ego, kuwa gatatu aragutelefone sheri turasohokanira ijoro ego, kuwa kane aragutelefone sheri turabonana. Mu by'ukuri buri kanya igihe agukenereye akakubona
mu by'ukuri ibyo bintu biratakaza icyizere. Ni byiza yuko rimwe na rimwe usiba ukavuga ati no, ni concentre ku bikorwa byanje, ndiko ndakora ibi na biriya kandi bidufitiye umumaro. Muri ico gihe acoca agutahura ko wiha agaciro, ugaha agaciro n'ibyo uri kurakora, nubwo nawe umuha agaciro. Ntabwo byari muri gahunda y'uwo munsi. Nimba rero absence yawe ataco ivuga, uzomenye yuko na presence yawe ataco izovuga mugenzi. Ari nayo mpamvu ibura ryawe rimwe na rimwe rifise ico rivuze kuri wa muntu akubuze. Ni wame uboneka muri buri kimwe cyose, mu by'ukuri nube no disponible mu kibanza runaka, umunsi runaka, n'igihe runaka, atari gutakaza rendezvous y'undi muntu, no, ahubwo ari kwanka ama proposition yose aza. Turabona no tuzoja hana, turasohokana, turagira ibi nibi, turakwaya amasaha, ndetse ugatakaza nibyo wariko urakora. Rero ndabashimire, ndabakengurukire ukungene tubandanya tubana kuri iyi channel, ukunyene mubandanya mushigikira. Boba uri mushasha, ntukekiranye no gukora commentaire, umbarire muri commentaire ibindi bintu bishobora gutakaza agaciro kawe, icubahiro ndetse n'icizere ku bandi bantu. Ntukekiranye no gukora s'abonner, ntukekiranye no gukora toujours au micro. C'est moi, Élisée Venal, n'allez ni à droite ni à gauche, alors lentement jusqu'au rendement. Allez, peace out.